Maya hamwe na Fabrice Nzeyimana twakire cyane muri studio ya BTV n'umunezero ugeretse kundi kubona turi kumwe hano turabakiriye cyane. Turabashimiye namwe kuri BTV twakira. Ego cyane Maya. Ego murakoze kandi nanje ndanezerewe namwe bariko baradukurikira turabahaye ikaze muri iki kiganiro. Disi uko hariho abantu akenshi baba bari inyuma y'ibintu badakunda kumenya ibigezeho canke ibindi n'ibindi murashobora kubibwira kugira ngo kubatabazi babamenye. Okay, je nitwa Maya Nzeyimana n'umushinganahe wanje twa Fabrice Nzeyimana aza kwivuga nawe tukaba turi abarundi twahora dukorera ibikorwa byacu mu gihugu cy'u Rwanda mugabo turi ni Burundi hama turi abantu basenga turabaririmbyi turabigisha jewe ndigisha mu ishuri hamwe no mu rusengero rusanzwe ego hama turi abantu bakunda Imana cyane bakunda gupartage ijambo ry'Imana n'umuntu wese tuzi turashaka kumusangiza dushaka kumubwira urukundo rw'Imana. Twizere ko n'abariko baradukurikirana waba badakunda Imana aka kanya tuza kumarana muza kuhakundisha Imana. Ego cyane. Fabrice nawe urashobora kuramutsa abakunzi bacu ubongera unabibwire. Ndabaramukije nkuko basoni wanje Maya kwa Fabrice Nzeyimana ubundi ikintu cy'igihugu ntabwira nkaba ndi muririmbyi aririmba indirimbo za gospel zibita indirimbo z'Imana hanyuma turubatse nkuko yabivuze tuba dukorera Imana kuva kera je natanguye nakirije 1999 urumva izi myaka myinshi nyuma y'umwaka umwe naciye ntangura kuririmba urumva imyaka hafi 23 uri kuraririmba ndiko ndakora kino gikorwa cyo guhimbaza Imana. Wow, nkuko muriko muravyumva ndazi yuko baza kutuganiriza ibitari bike cyane cyane bijanye n'igikorwa cabo cyo kuririmba abenshi tubaze nyene bahimbaza Imana bakaturirimbira hariho n'abantu benshi kera ku ndirimbo za kera mwagiye muratwereka bana bakunze harahera n'igihe tutabona cyane muri mu gihugu cy'u Rwanda baravuga ati bariye abantu bagiye he turabakumbuye mugabo n'umunezero udasanzwe kuba dusuye kandi kubabona. Hariho abantu rero babona umuntu ari uko cagihe nyene tubabona muri kumwe hari indirimbo zimwe zimwe mwagiye murarimba muri hamwe mugabo atazi ati uyu muntu yatanguriye ngaha byari bimeze gute. Hariho umuntu ashobora no kuba ariko aradukurikirana afise impano yo kuririmba mugabo akabavuga ati ndipfuza kumera nka Fabrice cyangwa nka Maya nakaye kabanga bakoreje ko ndabyinjiramo nkabona umengo birangora nkabona umengo hari intambamye nyinshi ngenda ndahura nazo byatanguye gute bigenda gute ndifuza ko mu ntango umwe wese aduhe incamake nk'intayiwe ukuntu yatanguye igikorwa cyo kuririmba. Hari ikintu utangura ukagitangura ubwawe nk'uko umengo ntubona ibyo urimo uga mu nyuma ukabifata nk'igikorwa nyene uri oblige gukora. Duhere kuri Fabrice atuganirize atubwire intayiwe watubwiye ko watanguye kuririmba igihe iki n'iki mugabo wabyinjiyemo gute muri ico gihe intambamye wagiye urahura nazo n'izihe ibyo byaguteye intege uno munsi bigukomeje byatumye ubandanya gushika uno munsi n'ibihe kati. Ego nkuko nari nabivuze jewe nakijijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mu kwezi kwa kane ariko nkizwa nari natanguye kuririmba. Ego imbere yuko uvuga kabiri. Ego nari natanguye kuririmba hariho n'abasani bamwe twahurira mu studio ndiko ndagerageza gukora uturirimbo ariko utwo turirimbo ntitwasohotse kuko naciye nkizwa nsanga ntibihuye n'ivyo nizera hanyuma mbandanya ndirimbira Imana. Mu gutangura kuririmba kwanje rero ni ukuvuga ngo iyo cyane nkijijwe naciye ninjira muri chorale nk'abandi ndatangura kuririmba bisanzwe nk'abandi bose bagenda kuririmba mu isengero. Ego hanyuma ico novuga yuko ico caramfashije kuko cyashizeho urufatiro rw'ijambo ry'Imana mu buzima bwanje
kuko burya iyo umuntu aririmba ubwiriza kugira message utanga, ubutumwa utanga. Iyo rero hari abantu batangura bakagira ubuhinga, bakagira ijwi ryiza, ukagira n'ibindi, ariko ubu bicuritse kuko nibaza ko icambere imbere yo kuririmba niyo bakubwiye nkundakubwiye n'iririmbo, ikintu ca mbere ubwiriza kwiyumvira ndaririmba iki, urumva? Canke bakubwiye ngo vuga, tanga ubutumwa, uravuga iki? Ushobora kuba uri imvuzi ariko utafise ubutumwa, ibyo uvuze vyose ari gusa. Rero ishengero niryo ryampaye message ndirimba, niryo yashize urufatiro rw'ivyo nizera n'ivyo ndirimba. Nyuma narabaye umurongozi wa wanje bisanzwe nk'abandi. Hanyuma novuga rero ibi abantu bakunze kwita ko umuririmbyi azwi. Ndibuka hari mu mwaka wa 2004 nari mvuye muri repetition mfise agapiano gatoyi nakoresha, hanyuma ndi muri bus iva ku Avenue du Large, niho nahuye n'umuntu witwa Jeremy Nkeshimana. Nkeshimana niwe yatanguye studio ya Manyamedia. Hanyuma muri bus aguma ndaho mfise ako gapiano, aguma ndaho cyambaza, abona ngira nururuke, cyambwira ngo mbere je ngo wamenye ico gihe urumva yaragezweho cyane mu gisagara. Ndamubwira ngo sinakumenye, ngo je nitwa Jeremy Manyamedia. Hanyuma ndamubwira okay, cyambwira ngo reka ngo twururukire hajya imbere, ngo tujane muhiri wanje tuganire. Turajana turaganira, aranyumvisha indirimbo avuza, ari mu producteur yaragiye yaramaze gukora. Hamashambira ngo rero ngo je nshaka ngo ndirimbire, ukoresha iyo piano yawe. Urumva nari maze igihe kirekire nitegura, uwo mwanya nari ndawiteguriye, nari mfise indirimbo zishika nka 40 ingahe zanditse mu ikaye, niyo kaye nari ndayifise, cyane ndayimwereka nti je ngize indirimbo zanje nanditse. Ashambira ngo izi zose nizi wawe. Ngo ndirimbire, ndaririmba indirimbo yavuga ngo dunamurira amaso ku misozi ugutaba. Hanyuma Jeremy arambwira ngo iyo ndirimbo ni nziza. Ku bantu bazi Jeremy rero ni umuntu akunda gutera blague nyinshi kandi yaryosha inkuru. Ashambira ngo ejo mu gitondo ndafise abantu ngo nzokwanregistra, ariko ngo ndigisha abarundi ngo kuba ku mwanya, gukorera ku time, ngo kandi bazoma amahera menshi, ngo uzoshika saa 2, ngo mugabo barakunda gucererwa, ngo wewe uzoshikeho saa 1:30. Ati niba bashitse ku masaha iyo ndirimbo ndayikorera. Hashitse nka 6h. 6h yakubwiye. Ese pratique z'abantu, ariko ndavuga nti sinogenda jenyene, cyo nace mpitana mugenzi wanje yitwa Fortran, yavuye n'aba muririmbyi. Fortran Bigirimana ngo tujane turirimbane muri studio, korana twari tumaze iminsi dukorana utuntu buke, nawe ndabona ko azova muririmbyi, ndamutana no gusenga. Turajana tukorera indirimbo ya mbere. Rero ivyakurikiye nibaza yuko babantu ntibaje ku mwanya. Oya kujya nyene rero bivuze bashitse saa 3. Baje saa 3 Jeremy acara batuka. Je ndiko ndakora mu nzogaruka saa 8. Jeremy rero yakora indirimbo nyarutsa gose, arakora indirimbo ico gihe tatwitanye. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma muri bya bindi za korale n'ibindi. Twarigeze gukora album yamaze umunsi umwe ku cassette. Album yitwa Ndakurindiriye yari ya korale, ntiyari iwanje. Album yarigizwe n'indirimbo zingahe? Zari indirimbo 13. Twazikoze muri Transworld Radio, ingaha kuri Avenue de France, hafi ya Sainte Trinité. Turakoreye album umunsi umwe, twari duhejeje korale yose. Nari nanditsemo indirimbo hafi zishika 5, n'umurongozi wanje yandika izisigaye. Urumva rero urugendo rwatanguye muri iyo myaka nyene, ibisigaye byagiye birakurikirana kugenda umuntu aguma muri discipline. 2005 twaciye dutangura Heavenly Melodies, ari umugwi 2005. Ego mwaka wa 2005 itariki 15 mu kwezi kwa 5 isaha y'10 yo kumuhingamo hajya leta kuri Palais des Arts de la Culture. No twatanguriye kandi yajemwe abantu benshi iyo Heavenly Melodies.
dusohora album yacu ya mbere rero nka Heaven Melodies mu mwaka wa 2005 yitwa Ico Nipfuza. Nibaza ko ariyo benshi bamenye izo ndirimbo za Ico Nipfuza zaca ku mateleviziyo, benshi nizo batumenyemo. Ikibazo rero warubajije ko nyuma yaho twabanaje dukora album n'ibindi, ariko ikibazo warubajije ku muntu agitangura, je ico novuga nuko ngo ntavuka rimwe ngo bivure ingovye. Umuntu abwirizwa kumbure gukurikiza intambuko ubwirizwa gukurikiza. Hari ibintu byinshi tumaze iminsi twumva, ukaraba abantu bakubwira ingene ushobora gutunga mu munsi umwe, iyo ugiyemo kenshi usanga bakubesha. Hari abantu benshi bamaze gutakaza amafaranga yabo kubera bumvise ngo kora kino ucutunga uyu munsi nyene. Tubayeho muri generation ikunda ibintu by'amasegonda 59 nka Instagram. Urumva gutera imbere rero ntibiza mu munsi umwe kubera wasohoye indirimbo imwe. Gutera imbere ubanza gutera imbere mu nyifato yawe, ugatera imbere mu vyiyumviro vyawe, ugatera imbere mu vyizego vyawe, ugatera imbere mu kibano cawe, ugatera imbere no mu bigaragara bikaza niho bibaza yuko ubu utera imbere vy'ukuri. Muri urwo rugendo twarahuye n'abantu benshi twubaha, ba Apollinaire n'abandi, tugenda turabigira ko tugenda turasaba impanuro. Nivyo novuga muri make, ahandi ni vyinshi. Iyo bariko baratuganiriza ibintu nk'ibi, ndazi ko umuntu wese aba ariko aradukurikirana hariho vyinshi aba ariko ariga, kubera yatuganirije ibitari bike. Mu rugendo rwose uba urimo harabaho kwigira ku bandi, ni kuvuga hariho abantu bakubera akarorero nk'uko nawe ushobora kubera akarorero abari inyuma yawe n'abari imbere yawe mu vyo ukora. Mu gutera imbere si umunsi umwe gusa, hariho kwiyumvira, ugafata umwanya ukiyumvira kuri wewe ikiri muri wewe ico Imana yaguhaye, kugira ngo ugikuze ugisangize abandi. Ivyo vyose ndiza yuko tukiri kumwe, hariho byinshi cyane mukiko muriga. Mana we atuganiriza, atugire intahi yiwe. Ego, je nanje nakijijwe muri 2006 2005. Ico gihe nibuka ko ministeri ya mbere nabanje gukoreramo yari y'abana kwigisha. Niyo niyumvamo, je nakunda kuririmba mugabo naririmba muhira mu jumba muri douche. Nibuka ikintu gitwengeje umunsi umwe ahari muri 2006 cyangwa 2007, nasenga muri eglise ntoya yari gitangura, yari irimo abantu bakeya. Umunsi umwe haza ingorane mu rusengero, kohari baca umunsi ntiyaje, kohari yose ntiyaje kubera hariho habaye kutumvikana hagati y'uburongozi wa kohari na pasteur. Je nagiye kwigisha abana bisanzwe, hamacengo barampamagaye ati papa arampamagaye arambwira ati wowe hajya ntuhora turirimbira muhira, ntuza ukaturongora. Je ndamwamisa. Umuvyeyi wawe yari pasteur? Yari mu bantu nyene b'abarongozi nyene bo bita aba elders. Ego, arantegeka ngo nje kuririmba. Ico gihe nibuka ko nari natangaye, byantangaje. Mugabo nca ndagenda ndaririmba, ntanguye kuririmba indirimbo ya mbere nibuka ko abantu baratangaye. Nubwo bwa mbere bari banyumvise indirimbo, ico gihe nari mfise nk'imyaka 15. Aho rero ni muri 2005 2006 gutyo. Hama ico gihe niho natanguye kubona ko Imana ishobora kunkoresha muri ubwo buryo. Hama pasteur wacu arahagarika umurongozi wa kohari, acangira umurongozi wa kohari. Byari bitwengeje. Hama ndabandanya muri urwo rugendo. Hama nibuka hari igihe natanguye nashatse nariko ndarondera gukura muri iyo ngabire, kubera bumva nyene nari muri eglise ntoya ukora byose. Ma eglise pasteur papa ari pasteur cyangwa ari bumva nyene uri oblige. Hama ico gihe nca turahindura nja gusengera ahandi, niho natanguye kuririmba muri eglise. Je n'ukuri iyo atari natanguye kwandika indirimbo kuva nkiri muto, mugabo ntivyari bindimo cyane gukora umuziki mu buryo buri professionnel cyane. Naho ntarakizwa nanje nka Fabrice naratanguye kuririmba izindi ndirimbo, mugabo nca ndakizwa hajya nyene. Hama
duhuye na Fabrice muri 2011 ntashe mu Burundi nibwo bwa mbere naririmbye vyitwa novuga ni nka solo muri concert ko narimenyeye kuririmba muri église je dutangwa gukorana nyene muri Heavenly Melodies mu by'ukuri ibintu byo kuba umu artiste n'ibiki nje n'ubu ndacyumva umenga si ibyo wanje sha nkunda kuririmbira Imana no kurongora abantu muri église yego ivyo bindi mba numva umenga ni ikintu nyene kindi mugabo sino kuidentifia nk'umu artiste imbere y'ibindi byose ico novuga nk'impanuro rero muri urwo rugendo rwose novuga nti hari ibintu biza nk'inyongera nyene wewe nje na wewe akazi kacu ni kurondera Imana no gukora neza ibyo dukora cyambere no gukura spirituellement kuko message niyo ikonta mu bintu muri ministère yacu ahandi hose urashobora kuririmba icyo ushaka nyene cyangwa ukarimba ijambo ritabaho mugabo twibwe message ikonta so birakeneye ko umuntu akura akagira character kuko iyo utaragira iyo character usanga nyene birashobora no kugusubiza inyuma bikanakugwisha canke bikanagutera izindi ngorane ko monde y'umuziki ni monde itoroshe cyane ni ya gospel si monde gusa y'abaririmba secular so nibaza ko icyambere no kurondera no kwimenya no gukura ukagira character ukagira abaguhanura ugakura mu by'ukuri kugira ngo nihagira igihe ukamenyekana dufate uzosanga nyine ntibizogushira ahantu aho wumva uri destabilize kubera ko ushobora kumenya kubijeha ube stable urashobora gutwarwa n'abantu ukuntu bagukunda bikagutwara cyangwa hari n'igihe bafata ubuzima bwawe bakabushira ahantu bakavuga ubuzima urumva ni monde itoroshe rero udafise character usanga nyine bagenda bakuvuga ko ibyo bashaka kuko ubuzima bwawe buba bubaye nka public nka property y'abantu bose urumva rero so icyo navuga ni ukwiyubaka no kwitaho ibyo onye kuko ibyo bindi ni byiza kandi biraza iyo uri umuntu nyine ari afite discipline akora ibintu byiza umunsi umwe bazokurondera umugani wa Fabrice hari igihe bazoza uzohura n'umuntu hageze akagufasha akaguteza imbere mugabo ntaba ari byo urondera wowe urondera kuba umwizego nibaza ko faveur ikurikira abizego faveur ikurikira abantu bahora arabizego mu bintu bitoya nko ijambo ry'Imana ritubwira so ntiturondera ibyo bintu ntidushira imbere kurondera ibyo bintu byose kuko sivyo kuko urashobora kugira abantu benshi uyu munsi bakaza bakakumviza ukagira concert akazamo abantu bingahe mugabo ejo uri wenyene la plupart y'umwanya uri wenyene urumva ifo kugira kwiyubaka muri wewe ntubishira imbere cyane kubera ashobora kudetruza bikanakudestabiliza ego cyane murakoze watubwiye yuko mwashoboye guhura muri 2011 ego ni igiki cyatumye uko muri babiri mushobora guhura donc ni igiki cyabahuje imbere yuko muba kurwanya umubumwe ni igiki kintu covuga ati cyahuje Fabrice aramenya Maya aramenya Fabrice hama muratangura gukora novuga mbere yuko avuga novuga ko kuri jewe yari umuhamagaro cyangwa umutima yari afise kuko umunsi duhura yarambajije icyo kibazo ati none wewe wumva Imana yaguhamagaye gukora iki no umenga yabanje kumbwira ibyo we Imana yamuhamagariye amarika aravuga cyane umenga ariko amvugira ibintu by'iwanje aho rero niho haciye haba connection ya mbere kuko ibindi byose twabanje guhurira kuri ico n'ibyo bindi cyuko twagiye gukundana byaje mu nyuma ngabo cabanje je nibaza ko ari umuhamagaro no gusangira cyo kintu nyene uwo mutwaro twari dusangiye nk'uko bivuze twahuye mu mwaka wa 2011 ico gihe two dutegura igiteramo cabera ku kigo ndangamico c'Abafaransa hanyuma abo twaririmbana nibo bamuzana muri repetition kuko yakuriye muri Zambia aho yakuze avuga icongereza cyinshi rero aje kwiga ino benshi nibaza ko yabura ahantu
ahura n'abantu bashobora kuba bazi icongereza. Ego. Twe natwe muri Heaven Melodies kuko twari tuzi ko dufise umuhamagaro wo kuririmba indirimbo zishika kure, twamye dukunda kuvanga indimi, tukaririmba icongereza, igifaransa, igiswahili, byose twarabiririmba. Ico gihe rero baramubwira bati aho twe dukorera baranavuga n'icongereza. Ati reka tugende. Acaza muri repetition gutyo. Ashitse muri repetition niho twamenyanye, niho twagize ivyo biganiro avuze by'ibijyanye n'imihamagaro n'ibindi. Rero twamenyaniye mu muhamagaro mu gikorwa c'Imana. Hariho umuntu akunze kuvuga ngo abantu benshi iyo bariko bararondera abafasha bagenda kubarondera kure y'aho bari, ariko igihe Imana yasinziriza Adamu yamusinzirije mu itongo nyene hamwe yari asanzwe akorera ibikorwa, hanyuma avyutse amusanga ngaho muri ivyo bikorwa nyene. Rero n'umuntu umwe yigeze kuvuga akantu ngo banza urondere igikorwa cawe, umenye igikorwa cawe, umenye umuhamagaro wawe, uzosanga na Eve aje mu nyuma yabivuze isigaye bihari hafi. Ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 6 ngo turondere ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi ngo tuzovyongerwa, kandi by'ukuri twaciye tuvyongerwa, tucagira ubugeni mu mwaka 2014. Haheze imyaka 3 gusa. Maya yabitubwiye, aravuga ko by'ukuri hariho byinshi yakwigira ko mwahanurana, mwagirane, donc wamubereye umugisha kuri we. Hari igihe muba muriko murakorana n'abantu mugabo ukabona ko umwe wese hakaba nk'umurongozi wabo, umwe wese hari ikintu ndamuzi ko hari ikintu aruta abandi. Kuri Fabrice, imbere yuko mushobora kubana na Maya, ni kihe kintu n'umunsi wibuka ashobora kuba yarakoze imbere yawe ashobora kuba yarikoze? Yarikosa mu biki? Bon, uburyo mwarakorana imbere yuko mubana nk'umurongozi wabo, ikintu uno musi ushobora kuba wibuka, nta vy'amavyera, ikintu cose harabamwo intambamyi, cane cane ku bantu baba bari hafi na hafi, ibikorwa bimwe bimwe bahuriramwo, uramenya ati naka yakoze ikosa. Imbere yuko rero mushobora kuba ico gihe mutarabana na Maya, ikosa rimwe ushobora kuba wibuka Maya ashobora kuba yarakoze imbere yawe yari ikosa. Birashoboka ko kuri we atabibona ko ari ikosa kuko ntiyari kurikora, mugabo imbere yawe wavuze ati yankoreye ikosa. Ushobora kuba wibuka? Ikindi ashobora kugufasha kuvuga ikosa wakoze. Ibyo wambwiye nyene. Yabimenye wamaze kubwira ko yakoze ikosa. Je novuga ko bica bimufasha no kwiyumvira n'ibindi, kuko Fabrice yaramfashije cyane kumenya umuco w'Abarundi, kandi n'uwara ahora anyibutsa nyene kubera ko je nakuze mfise uwundi muco nyene. Kandi ibyo nakora, ingene nifata, byose byari ibintu navuga bitandukanye cyane n'umuco w'Abarundi. Atari bibi, ni ibintu bisanzwe. Dufate nk'imvugo imwe ugasanga nyene uvuze ikintu Abarundi bagitahura ukundi. So nibuka ko hari byinshi yagiye aramfasha, kenshi yagenda aranyicaza ati kiya kintu wavuze Abarundi bacumva gutya, kiya kintu wavuze, urumva agahora nyina mbaza. Kandi akenshi ivyo byaramfashije ico gihe, kuko hari igihe yambwira nk'akantu ka example bati gabanya ijwi. Bavyita kuvugira hejuru. Kuvuga cyane, kuvuga urumva je sinari nzi, kuko maze kuba ino, maze nk'imyaka ingahe ino narasubiye hariya, cyane abantu bose bavugira hejuru. Mugabo ivyo ntacyo nari nzi ko nanje niko yerekanye mva nyene nk'umuntu akunda kuvuga menshi, kandi avuga n'ubu ndacavuga menshi. Mugabo uvuga ego. Muramaze rero kubana 2014 mu 2014, itandukaniro wabonye, hariho abantu umwe arahimbaza Imana uwundi ntaririmba, muga mwebwe mwahuye muri abaririmbyi, mwese muri abaririmbyi. Itandukaniro kuri Fabrice wabonye mu gihe wari wewe wararirimba uri wenyene, mugo ubu rero mugiye kubana n'umuririmbyi nkawe,
iza zindi nguvu wumvise muri wewe tuyagire nyene wumvise hari ikintu kigutera intege akaroro biraryoshe kuba ufise umuntu mubana hafi mwigana hari igihe mwigishanya byoroshe gusumba uri kure na kure donc tuganize iryo tandukano wahabonye mu gihe mwari mumaze kubana na Maya. Yego reka mpere kumbira kibazo nawe wari wabajije bica bijyana n'inyigisho ngira nawe jewe tutarahura na Maya nibaza ko kimwe mu bintu nakora cy'amakosa narakora cyane nkibagira abantu urumva nk'ubu twaragenda mu repetition twarakora cyane kuko je ndi umuntu iyo ndiko ndakora sinduha sinsonza rero nkaca nibaza ngo n'abandi nuko ndiko bameze rero ndibuka ko yakunda kuza mu repetition avuga erega abantu barashonje abantu baranyotewe akagura ni Maya yabikubwira nyuma yabivuga urumva ico kintu rero cyaciye gihinduka kuva tugize mariage ni ukuvuga ibyo tuba turakora aragerageza kwibuka abantu ko hageze ko baruhuka cyangwa ko hageze ko bajya cyangwa hageze ko banywa amazi kuko je narakora cyane ndibuka hariho na album nakora nkarara muri studio asanga twaraye turakora ijoro ryose tukiri imisore nicyo gituma umuntu no hanura akiri umusore byo kurikora vuba cyane kora nyarutsa kuko hariho igihe bitazaba bigikunda ko ugira ibintu nk'ibyo kore cyane mu myaka yawe y'ubuto yego so ndiko ndakubwira ibintu byahindutse icyo ni ikintu ciza kuko abo mwamiko murakorana ni byiza kubitaho ni byiza kwibuka ko baruha ni byiza kumenya ko bamerewe hanyuma ikindi cyahindutse iyo rero uravye nk'indirimbo dukora urabona ko indirimbo twagiye turakora je mbona umenga zagiye ziraba nziza gusumba uko imyaka yagiye irekera imbere mufashanya no kubera novuga akanovera na Maya yazanye mu ndirimbo turirimba hari igihe nandika nk'indirimbo akayumviriza akavuga ati aka kantu gahindura akakamera gutya cyangwa bakandika nkamubwira ni aha nawe wogira gutya cyangwa ugashamwe nk'ubu nka jewe ndi umuntu akunda kuraba ururimi ngene rwanditswe nawe akakunda kuvuga aho kamelodi ngo nakabatama cyangwa akavuga akantu nk'uko ugasanga turiko turungurana ubumenyi cyangwa turakarishanya gutyo nuko rero kuva turi kumwe je numva indirimbo ziba ziryoshe kandi niyo tuvuye kuzikora urumva ari igihe wumviriza indirimbo ukayumviriza wenyene ariko hari igihe tuba tuvuye gukora indirimbo nca ndayivuza gusa naho ntamubaza ko ndabizi ko akunda kugira commentaire arashobora kugira nk'aka commentaire nca avuga okay nkaca ngenda nkagahindura urumva ibyo ni ibintu byiza hariho abandi bapfa kumvira indirimbo ugaca usanga ntufise uwo muyumviriza ugaca gukora iby'iwawe rero kuba ufise umuntu ashobora kugira commentaire ku bintu ukora akagira icyo abivuze ko biragufasha kubumutera imbere ubona bikora neza n'impanuro noha n'abandi n'abatubatse fata indirimbo zawe urondera umuntu yokumviririza imbere y'uko unajya muri studio kuko ucandika indirimbo haba harimo amakosa haba harimo ibintu utabonye urumva nk'uburyo hari nk'indirimbo muranumviriza z'abarundi wayumviriza ugasanga harimo nk'amajambo nk'atanu atari kirundi kandi we yibaza ko ari kirundi urumva ukibaza none umuntu basi yegera nkamwigisha kirundi cyangwa yegera nk'undi muntu aba yahejeje kwandika agacaja ku nyanya ariko urumva kenshi indirimbo bazitwumvisha yasohotse uyumva gute cyane abubwira ni sawa urumva ni sawa kuko wahejeje byose ego Josh yahisa ndafana Mana Fabrice watubwiye ko mu kwandika ni wewe cyane melody ni Maya hagati yanyu ninde yemera uyundi mu kuririmba je navuze abo nemera nemera Maya nanje nemera Fabrice nanje nemera mwese oya ariko hari umuntu vraiment mwamuga ati vraiment jewe ndashobora kumva ko
ahanje kabisa oya mugabo ukavuga ati hagati yacu n'ukuri hari umuntu aririmba neza kandi twese turabyemeranya umviriza ivyo bintu reka ndabivuge ku mateleviziyo ya BTV banywanyi mwese niko muradukurikira kunzi mumenye yuko Fabrice afana Maya akunda ukuntu aririmba akunda ijwi ryiwe yego n'ijwi rya Fabrice ndarikundiye riri kumwe n'irya Maya iyo riri cyonye Maya nawe je ndakunda range yo sinzi ukuntu nusigura ingene ashobora kuririmba hejuru no hasi ndakunda ijwi ryiwe ryo hasi cyane hama nibaza ko impamvu avuze ko akunda ngene ndirimba no kubera ko bana kujya we no musician cyane kundusha no mu producer akaba no musician je nkaba mba ndiko ndaraba iby'amajwi n'amaharmoni n'amamelodi n'ibiki byose donc nuko nyine niko dusanzwe dukora kuko niyo ngabire yiwe we akora n'aba musician araba ibintu by'umuziki araraba ibintu byose bijanye na studio je studio ni ndagenda gusaba kambwa ati ririmba ha taha urumva donc nico gituma bavuze iby'amajwi mugabo kubera ko ari byo nsanzwe nkorera mu cyane wow ngo ntazibana zidakomanya amahembe dufate hariho akantu gato gusa mushobora kuba mudahurijeko muri muhira buca muja gusenga muragiye gusenga mwese murarongoye abantu imbere muraturirimbiye ngira ngo niko babivuga muha mwiyumva gute nta kantu muri uba wumva ca ubwa nubwo tugiye imbere y'abantu kurongora hariyo akantu n'ubu tutarahuriza kucaye ntibigera bishika oya birashika nkuko wabivuze ntazibana zidakomanya amahembe mushobora no gupfa shati wambaye akakubwira ati shati ntashaka nanjye ndayishaka amasaha yo kugendera ivyo ni ibintu bishika reka si jewe ncereka frama abandi bantu abana mu makupure menshi abagore nubacereko arashobora no kunshingira nawe jewe nsohoka ubwa mbere mugabo mbafise ujye mwanya wa nyuma mugabo kandi nanjye ndakunda kwibagira cyane kandi nawe biramufise urasohotse muragiye gusenga ugasubira inyuma ntibagiye ntora ibintu yibagiye imbere kuza ngaya wanje gusubira inyuma mugabo nahejeje kwitegura 1 heure avant niteguye abantu benshi baba basohoka babe ko bari makiye je vyose nanabeje je nanje ndabanza nkicara nkiyumvira amaprograma y'umunsi wose nkiyumvira ibintu byose umwe yamaze gutangura kwitegura we ariko aritegura sivyo je nkiyumvira turaza saa 3 turaza gukenera kuja aha ndaza gukenera gutwara iki gitabo canke ndaza gukenera gutwara aya mahera canke iki byose nabyumvira ariko arabipanga yicaye amasaha ariko aragenda amasaha agenda bakavuga we kudahaguruka ko nditegura nawe gaca yahejeje byose twaje dusohoka cyane ngenda nkicara mu modoka manzi ko ibintu byose nanibye kwitegura nawe gaca tangura kuvuga nibagiye ugatsisura inyuma bwitora ariko rero ariko ndavuga iyo ibintu byose bishitse nibaza ko si byiza kutavugana communication washavuje n'ikintu tugira mariage je sinakunda kuvuga ibishavuje nari umuntu akunda kunuma cyane numa ariko ubukamwe naragerageje kwiga kuza ndavuga akantu kagushavuje urakavuga hanyuma uwundi nawe akavuga hanyuma mukabitorera umuti mukabisengera mukabandanya urugendo hari abantu usanga bafite ico kibazo nk'ico cawe badakunda kuvuga kandi bakunda kuba bahoze waravuze ati ubu narize kuza ndavuga wavyize gute kugira ngo n'abari ko baradukurikirana bavyige canke hari uwabikwigishije oya nyene urumva jewe nakwigishije yakunda aho nyene numye agacavuga unumye kubera iki mvuga bikamanya no kuryama kubera numye ntangura kwiga rero kuza ndavuga uko niyumva urumva kuko hari igihe uba wumva nk'ikintu kitagushimishije mugabo udafise amajambo y'ino kenshi abantu tunumye nuko tuba tumeze uba ushaka kubanza ivyiyumvire wumvirize neza kandi hari n'igihe uvuga ati nza kubyuka navyibagiye urumva
ariko hari abandi rero bakunda kubabwira ko bashavuriye babwira ati Yego. kubwira no? Mhm. Rero ni ukuvyiga ukamenya ni uguhera ahantu uvuga uti okay, ikintu kimbabaje byatanguye ryari, Yeah. maze kumenya ryari byatanguye biba bihetse, kuko hari igihe umuntu akubabaza ariko ugasanga ikikubabaje si ico akoze ubwo nyene ahubwo n'irindi peut-être yakoze imbere bihuye n'ivyo akoze ubu aca bikubabaza. Ego, indirimbo ya mbere mwakoze muri babiri mwakoranye n'iyahe? Abantu benshi bibaza ngo ni Muremyi w'isi ariko sivyo. Hariho indirimbo twakoze ariko ntitwayikoze neza, tuzoyisubiramwo vuba. Ntirasohoka. Oya bisa naho Yasohotse. biri hantu ngaho nyene ariko ntabyo muzi. Mugabo Mugabo iyo ndirimbo yarasohotse. sinshaka kuyibabwira kugira Iri ngo kuri channel ya Nyariko. oya ntabwo ndakubwira ariko kuko tuzoyisubiramwo vuba. Niyo ndirimbo yatwumvishije ko dushobora kuririmbana neza. No, gusa nyene ntitwayihaye umwanya, mugabo vuba turayikora vraiment iyo ndirimbo kuko ni indirimbo iryoshe cane kandi ivuga ibintu biri ku mutima yacu cane. Rero tunibaza ko tuzoyikora, sivyo gamana? Yego. Vuba cane kandi. nagira undi uzoyibwira. Tuje rero kuri Reka Ngushime nayo imaze iminsi itari myinshi cane isohotse. Ubutumwa nyamukuru buri muri irya ndirimbo n'ubuhe ku buryo umukunzi yoba ariko aradukurikirana amaze no kuyumva agira ikintu yize muri we bifatanye n'irya ndirimbo Reka Ngushime? Hari ibanga Imana yatwigishije ijanye no gushima. Hari ikintu kimwe Satani arondera imbere ya byose, ntariko ararondera ngo atwice gusa ngo atwibe. Hari ikindi kintu arondera, arashaka ko tureka guhimbaza Imana. Arashaka guhagarika guhimbaza Imana, arashaka ko twirabe twe twenyene canke duhimbaze ibigirwamana canke ibindi, mugabo kugira ngo amaso yacu tuyakure ku Mana. Hama ibanga Imana yantahuje nuko niyo uri kuraca mu bibazo, kuko uruka inkuru ya Yobu bamaze kumubwira ko ibintu vyiwe byose bihagaze, ubuzima bwiwe busa nk'ubuhagaze, abuze abantu, abana, abuze ivyo yari afise, ubutunzi byose. Ijambo ry'Imana tugira ngo icawe yakoze ubwa mbere ngo yarapfukamye avuga ati Mana niwe utanga byose, niwe wampaye byose kandi ndagushima ndaguhimbaza. Niyo novuga niyo weapon dufise, nico kintu, yego nico kigwanisho ca mbere dufise cyo kurwana Satani, kuko nico kintu ariko ararondera gutwara uwo mutima, kudukura kure yo guhimbaza Imana. Iyo ndirimbo Reka Ngushime rero amajambo yayo avuga ngo reka ngushime kuko uri Imana. Sindikunda gushima kubera ivyo wankoreye cyane, kubera ko wampaye imigisha nini, kubera ko wangiriye neza, no kubera kuri Imana, kandi ivyo vyonyene birakwiye. Kuba warandemye mbayeho kugira ngo ndagushime, kuba sinkeneye indi mpamvu kugira ngo ndagushime, nkeneye impamvu, ndafise impamvu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ivyaremwe byose, umuntu wese afise ikintu cyose gihumeka, ahubwo n'ibiti na création bahimbaza Imana. Rero kugira ngo tureke cyangwa nitwemerere Satani ngo atsinde, ikigwanisho dufise no gushima no guhimbaza. Kandi umuntu ahorana ugushima, ahorana umutima wo gushima, naho ibintu byoba bimeze gute. Nka Paulo na Sila bari muri bafungiwe ahantu habi cyane, ata muntu ashobora kubakura kuko bari bafungiwe ahantu indani, ahantu mu kinogo. Umva hariho prison, mugabo hariho ahantu bashira abantu ku buryo udashobora no guhindukira cyangwa ngo uryame, wategezwa kuba wicaye gutyo, amaboko n'amaguru bayaboshe, hawugaye, hari ahantu habi, ahantu hari umwijima, ahantu udashobora no guhamagara ngo bakumve, ahantu udashobora. Ikintu bahisemo cya mbere ni uguhimbaza Imana, ni ukuririmbira Imana, ni ukuvuga icyo Imana iri, kuko bo bararavye bavuga ati jewe tanke umunwa wanje ugikora udafunze utugaye, ndaza kuwukoresha kugira ngo mpimbaze Imana. Bari gushobora kuba bidogera Imana ibintu byinshi kuba ariko barayikorera, hama baca bisanga muri izo ngorane. Je rero imessage y'indirimbo
niyo nyene reka dushima Imana reka Mana ndagushima kuko uri Imana kuko ntawe usa nawe nta wundi muntu akwiriye amashimwe yanjye kandi sinkeneye kurondera iyindi mpamvu kuko kuba ari Imana kuba ari Imana ari Imana irakwiriye amashimwe ibyo byonyine birakwiye. Fabrice, indirimbo iruhande yuko barayikurikirana kuri BTV barayumva hirya no hino mu ma eglise musengeramo murayumva bariko barayiririmba, ku rubuga rwanyu rwa YouTube boyikura he kugira ngo biborohere ku bantu batari banayizi bagende bayirabe bamenye n'ibikorwa byanyu bindi? Ngo twebwe YouTube dukoresha yitwa #M Africa, ni Heavenly Melodies Africa, niyo ministere turimo, ni nayo twese duhuza, ntihariko Fabrice n'amaya gusa, hariho n'abandi bariko baraduga muzoza murabona mu minsi iza. Niyo rero muyisanga abafise uburyo bwo kumviriza indirimbo muri za Spotify za Apple Music izindi, nabo nyene bashobora kurondera Heavenly Melodies Africa. Indirimbo irahari n'izindi ndirimbo zose zacu dukora niho zibarizwa. Wow, mu kurangiza ino ndirimbo amasanamu n'amajwi byakozwe n'abanyanyuza bayo? Amasanamu yafashwe ikibiriraho mu gikorwa cyari cyateguwe na Apotre Habonimana Apollinaire hari muri Burundi Himbaza. Abafashe amasanamu nabo barabo muri Ubuntu Media, n'abakorera muri Eglise Oasis, nibo bafashe amasanamu, ariko kubihinyanyura no kubifatanya byose rero nka kujya Maya yari yavuze, nsanzwe ndi umuhinyanyuzi nkora n'ibyo by'ama video, ntiyagiye kure rero twabikoreye muhiri wacu nibyo tubikorera. Biratesa. Reka ndabashimire cyane. Hari igihe uba wumva umengo umwanya ukubanye muto, wumva umengo mwoguma muri ivyo, ndazi ko namwe ko muradukurikirana mwaryohewe, mwumva ushaka ko tuguma muri binyene, ariko by'ukuri bivuye ku mutima. Reka tubashimire cyane ko mwitavye ubutumire bwacu, twizere yuko n'ikindi gihe kandi atari kera muzoba muri kumwe natwe. Mwakoze cyane kutwakira kandi twagize ibihe byiza byo kuganira, namwe mwakoze kudukurikira aho muri Imana bahezagira. Turabashimiye kubwena mu dushigikira ibikorwa byacu biko bigera ahantu bigeze kubera namwe ingene mugenda muradushigikira. Imana bahumugisha. Yego, nanjye ndabashimire, nshimire BTV twakira hano mu studio yanyu meza cyane. Tubashimire ukuntu mushigikira ibikorwa byacu. Abantu ntibomenya zino ndirimbo zidaciye kuri aya mateleviziyo, kose abarundi bose bashobora kuja kuri za YouTube n'ahandi, ariko murakora ataco musize inyuma kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire hose. Turabashimiye kandi twemereye ko tuzogaruka tukabana. Karibu cyane, murakoze cyane.